hariho ukuntu usanga abavyeyi baguhindira ku muntu utakunda sivyo mukagenda kubakana kubera ya noti yatanze bo biri inoti yikora biririye inoti bakuje ukunda wowe wigiriye kudakunda kora bo batoye inoti ugiye kubana n'umuntu utiyumva mbega uwo muntu muzobana gute ni hahandi usanga wowe bitore inoti je ikiganiro ngiranye n'umukobwa tukadukunda papa naba yaravyumva canke mama naba yaravyumva ndetse n'abavyeyi bimwe bariko baravyumva rero jewe amikoro mba mfise uyu mukobwa ni wabayazi rero bo bahageze igihe bumva ijambo ryuko bagomba bakwerege canke bagomba haba ubukwe bo bumva kumenga hari ibikorwa bakwifuza kurangura bica biranguka nyuma yo kugirana yo gukwereka ko umugore mu bashaka kwiyumvikana ati bo twege turondere ko abavyeyi tubagure tufate gushima umuntu ute mwashaka gukora ikizo umuntu muragabo ati jenze kuraba naka kuya nkora ikiza kamfasha reka ndamushire agasake nkazavuga ati mbo isake rero nakira jewe nari nkeneye waye kunzanira impene none akora agashimwe canke n'ikiguzi mwiriwe cyangwa mwaramutse baye namwe mose herereye jewe urakoze dase kuri kiyago ca Boss TV uno musi dufise abatumire badasanzwe kuri ino chaîne yacu murabibona kandi ibintu bidasanzwe dufise abatumire bashaka kuri batatu ubwa mbere katubasabire mushe ku like s'abonner partage commentaire kuri ino chaîne kugira ngo dukomeze kubazana ibiganiro biri ku mwanya no musi nko musanzwe mutumenyereye tugira tuyage bimwe kubijanye n'inkwano ikiganiro naco kivuga giti inkwano ni ikiguzi reka duhere ku kuboko kw'ibubafu aho dufise umukobwa tumubwire yidondore ndorokije cyane aho muherereye mwese yitwa irakoze cicina maraheze giyo yego iruhande yiwe hari uwundi mugabo reka tumuhe akanya nawe yidondore jeri twoma mabutuja yego jibanta byanenda isaba abasanzwe ndumuza gikorwa bishiramwe ari shoto byo yejwe ramugwanyo tugade nko muntu n'ubana gataka kazina muntu hirya yiwe naho hariho uwundi mujene adasanzwe reka tume nawe akanya yidondora sawa murakoze cyane nitwa Nduwimana Elise yego mukora iki umunyeshuri nawe ntatubwice uko nje ndumuririmbyi umuririmbyi gospel ego nkuko bisanzwe rero tugira tuyage bimwe bitandukanye bijanye na cyane n'inkwano hari benshi biyumvira ati mbega inkwano co bari kiguzi bamwe bashaka kwiyumvira ivyo bikanabasiga reka duhere kuri urya musore atubwire bimwe mu bijanye n'inkwano murakoze cyane ikibazo mubaje kirumvikana kandi mbega kagatwenda tugaruke gato turavye kahise k'inkwano tukaraba n'ubu dore muri kahise inkwano zari zimeze gute tugiye kora muri kahise naho ibintu bigeze ino munsi hariho itandukaniro rinini n'ukuntu inkwano za kera zatangwa be no muri kigihe turimo kubera ko kera hari imyaka twabayemwo abantu bakwa isuka isekuro ibintu nk'ivyo mugabo ubu nta mwana w'abandi wo rengukana isekuro mu rugo rw'abandi nivyo gukunika tugaruresha amafaranga yego nivyo baje bahindura ngo ni inkwano yego tugaruke kuri cicina mbega bavuze inkwano aho hambere wumva iki mbere ese bavuze inkwano navuga ko bari nk'agashimi bashobora gutanga umukobwa niho bita inkwano niho bakwa amasuka imiringa isekuro nkuko uwo mugenzi acera yivutse no tugaruke kwa Vianney Ndayisaba baratuhejeje kumva ivyumviro by'aba babiri aho hambere hahise nkuko mudukuriye bavuze inkwano mwumva iki nkunde gatoyi ndavyishura mu majambo atatu ati ya hambere hahise haheze umbaraje ayo ntari bwapfu yego soma kahise ku Burundi tuvuze inkwano hani jewe mbabare gatoyi nkava ndayivuga nkubona gatakazina muntu kuko yo muri yashoto usanzwe turaba tubana gatakazina muntu tukora yuko ico ikintu cyose kiko kiragwa mu gihugu imbara umugenzo kubahirizwa gatakazina muntu ati kera byagenda gute kera barakoma suka ko bayivuza aba
musore ndetse barakwinka je mbere nko mu gateka kazira mu mutwe muri eshatu ubona kera gushika n'ubu jewe gukwa umugenzo wo gukwa ndabita nk'ubuca rero tubita nk'ubuca ati gute nkundire gato none bagiye gukwa umukobwa ni kuvuga gukwa umukobwa ni umuhungu n'umukobwa umugenzi wa kera yari umupapa n'umupapa y'umukobwa bafise umuntu amaze umushinga nawe umugabo afise umukunga kutse akaba kageze kubaho wiwe yaca ageze mu migero yacaraba urumu rwo kwanaka umugabo nawe afise umukobwa umwigeme bageze mu migero cyavuga nawe nyine yego cyavugana ukuntu barozana inka cyangwa isuka ukabona bakuzanira yabona bamuzaniye mu ijoro akakira umva cyo cyambere n'ubuje kandi bagiye gukwa umukobwa rero ntibavuga ko baje ku muntu baje ngo hano ngo gashu umva n'ubuje ko hagati y'umuhungu n'umukobwa umva umuvye w'umuhungu avuga ati agashuri kanje karashimye inka inyana kwa wow umva bamaze gufata umuntu afise impamvu z'abantu bamugira niko ari no kame rega bisaje gatatu kwandage bampa ijambo urumva cyo tugendera umunsi nawe ye bacarubuje uza wumva ukuvuga kiza shifatanya n'amategeko kiza shingo ry'u Burundi iri shasha tugenda ko rya 2018 mwaka 2018 kwingo yayo ya 29 irategekanya neza ukuntu urugo rubaho umugore n'umukobwa ubakugwa reka ndende bivuga n'abageni bemeye bakiya bavuye yuko nabandi vuga ati ukantu kambere ubu urugo rubaryari mbe umuhungu n'umukobwa tubona ryari nibo nabantu babiri bo nyene bishimanira atagahato bonyine wumva ikintu cyitwa inkwano cyaje gusambura guhunyanga ibyaje ngo nta nama tuvuga yuko kugira umukobwa batwarane bagira urugo ashinga urugo nta nama handitse yuko abavyeyi babo baje hagati bakanegosia ati ngo baranegosia rega cyembone inkwano menga mbere nitwo umukobwa no musi acitongo inka bagura reka tugaruke gato murakoze cyane reka tugaruke kuri iki kintu kino turumvise yuko aho hambere hahise inkwano zatangwa baratanga isekuru umunyu baratanga inka ariko ubu turabona batanga amafaranga mbega nta kintu catumye kubijanye n'inkwano gisubira inyuma mu gihe batanga amafaranga aho hambere hahise nabo batanga isekuru canke isuka tugiye kubiraba impamvu ubu batanga amafaranga ni kubera ko ajya amafaranga batanga ni kubera baba bazi ko bazoyakoreshamwo dote iyo dote nayo ikogwa iwabo w'umukobwa bikaba bizwi ko umuhungu yatanze amahera make ku mwana mu guko umukobwa dote ibimeze gute nayo biba yabaye biciriritse ku muhungu nawe yatanze amafaranga menshi dote aba ari ibintu nyine biba bimeze neza kubera iki nawe aba yihesheje agaciro nawe bamuhesha agaciro dusubiye ku kahise naho byava ku bavyeyi ariko ubu n'umuhungu n'umukobwa biyagira nubwo iwabo w'umukobwa kanshi bavyinjiramwo baja kunegosia inkwano urabona ubundi bwobwo ndazi ntivyari bikwiye ariko kuri rya negotiation ya hagati y'umuhungu n'umukobwa mu gihe baba biyumvikaniye abavyeyi ntibaba bakwiye kubijamo ariko urumva bamaze kubijamo njyane n'uco usanga n'umukobwa baretse kumutanga ngo kubera batakwije inkwano nuko tugaruke kuri Monsieur Elise turahejeje kumva ibijanye n'inkwano by'aho hambere ubu unye turavye ubu canke aho hambere ubwo izo nkwano batanga ntizatuma umugabo akandamiza umugore murakoze cyane kuvuga gukandamiza umugore canke umufasha iyo na cyane cyane kuko bavuga ati inkwano ndamukoye ndamutwaye mba ndamuguze n'ikiguzi oya abantu barahindura ibintu ariko uko biri kose ijambo giswe inkwano bigitangura byari bizwi ko ari nk'agashinga gatanzwe mugabo kubera ko bamaze kuzamwe ibintu by'ibiciro guciranira deja ikintu kimaze kubamwo ibintu byo guciranira kiba kibaye ikiguzi no kuvuga hino munsi abahungu gukandamiza abagore inoti yaha mu Burundi ragoye kugushira mu mufuko mutanga rero kwishira mu mufuko hamakaza ngo umuntu ayitaritse yose bayirondeye nk'imyaka 8
ukaza umuntu umushikanye mu rugo hariya wumva ibi tubona bashobora kumenga bose bafata iyo ngingo yo kumenga bo bakandamiza ariko uretse ko n'abagabo ntibabe mwitera amashurwe naho n'abagabo bafisanga bameze kundi naho batarana kwa usanga afise ingeso mbi ubwabo inkwano mu mategeko yabivuze neza uyu mugenzi wanje kubera iki inkwano ntiyari ikwiye kuba ikiguzi nkuko yabivuze ngo abakoye menshi ngo abakoyaya mbe mukobwa ko goma mahera make bameze gute uwa menshi yo bameze gute umva rero tugiye kubikomparasha tubona kumenga hariho umukobwa washobora kuraba tumutanze kuraya twaba duhombe ngani impuzu baranguye mu ruvumera yego reka tugaruke kuri Vianney Ndayisaba murongoye coordinateur w'ishahamwe Arishoto turaje kumva bimwe mu vyumviro batije gutanga ubu yatubwiye yuko inkwano atari ikiguzi kandi inkwano zaho hambere bazitanga kugira ngo batanga agashema ariko no munsi zikora muri doti ubu naje atubwira ati ubwo turamaze ati abagabo ntibabakandamiza abagore babo nawe tubwiye yuko atari ugukandamiza abagore babo ariko hari abagabo bamwe bafise yongeso n'akageso mugeranje kumviza ivyo vyumviro by'abantu babiri mu bivuze kwiki jewe cyo bivuga ko nahubwo keje nzanjanisha n'amategeko nagatira ko ikintu cyose nimba ari umuco w'Uburundi mu gihe tubarije agateka kazi na muntu nibaza amategeko uwo nugufuta kuko je sishobora ko nkukivuze nimba umukobwa y'ukobwa bojana mu mahera agacabwira ngo akandamizwe none umve akamaro kwa finigiki uwo mugenzi ari mwiza ni mubi uwo mugenzi ari mubi ati gute rero mugabo cyese bima gatoyi siremera neza yuko umukobwa kugira umugore akandamizwe mu rugo aho ubwo no munsi aho tugeze kera byaraba kuko uvuze imigenzo y'ino munsi kera hari ikindi kintu mutazi buryo ngo nyamukwera inda kuyindi umuntu ashaka utanga inka ku mwana muko bataravuka umva aramufashe umva abavyeyi umva ntaravuga ari munda uri havuka umukobwa ngo azotwwa n'umuhungu wanje umwana w'umukobwa urumva nawe ukura agashima n'undi muhungu ntiyemerewe kuja kundi muntu mpaka umva naho uwo mukobwa naho haca uwo muhungu bamukwerera inda kuyindi hacaza ari kimuga basi peka na kimuga twana ndakuvuze kadariko hacaza atamyumva umva tuvona ko reka kubana ni santima n'urukundo haba abana abantu babiri bakundana yego tuvana kuri hagira ugo ikintu wego no kumura basoje twubatse kubana haba abantu babiri bakundana kuko imvira abantu mubanye mu myaka 25 30 mugacaca musazana gushika mu myaka 80 urumva ko harenga ku myaka y'ubuzima bwawe bwose mwiyumvamwo umva vye indakuyindi umva indakuyindi je kuko umva ni ko umva ni kibazo umuntu ndamupfa urundi upfa ufise ingorane ikina cyo munsi nyine bavyivuga umva uhari negociation umva usko negoci umva ikintu wawe itonguye kuri parcelle umahubwa ati aha ni 30 naho kamubwira ati ni 15 mukamanuka ati ni 20 ubundi 15 inka umuriyoni mu 5 umva ko deje inkwano si umugenzo wanashe muno munsi je no kuvuga mu kiruciza mu kirufarasi nkumva neza ni ventre des êtres humains nukugurisha abantu mbe kera ko hari umukobwa kazi wabo ari umugenzo bacamumakira akazi kitwa agahundwe bacamushira inyuma y'ibisaka yacaza kwibana ibikoko byitwa ngeri niho havuye umukobwa yagize ubugeni urakira ngeni mugani ngeri aho nyene y'umukobwa twayinda kera imyaka tuvuze ku migenzo ya kera bacamuta muri gisumanye none ari wabo rero bigume hivyo oya ivyo navyo kumva ko biguma kubera bihonyanga amategeko n'ataka nzira muntu cyo tuma n'inkwano ibintu byo kugusha abantu bihonyanga ataka nzira muntu cyo kwemera ko abantu baguma bagurishwa bagacirana kuya kuyimpene canke inka oya ariko aho naho kiri ngaho inkwano ntizikwiye kuhapfa ahubwo ikintu basi na twebwe abakobwa tubona basi ko tworohera cange kikazira kuguma ku muhungu ni kujya kuntu abavyeyi baza kubyinjiramo ubundi bwo bw'umuhungu n'umukobwa naho bopfugana ati je urabona nta mahera mfise ariko barageze ko twubaka kubaho turashobora kuba ariko nta mahera y'inkwano mfise ashaka kugenda aho abavyeyi batoca baza babinjirira yangwa azana inkwano kuko nari nakivuze kare ubu hagezeho umukobwa aje gupresenta umuhungu akavuga n'inkwano cange akimupresenta ukazamva akora iki
avahe ava mu bwoko nyabaki urumva ugasanga ni wa muhungu ukunda ubona ico ni kibazo kubanza ngo bwoko ngo vahe hano hari ingorane cyinshi nawe ntahuze ingorane ino munsi abavyeyi bafise abonye vya mukobwa acabona kumenga hari imigambi agiye kuzorangurira aronka ko iparisera ko vyo mukobwa imari n'ubundi si imari ni imari ariko mategeko navyemeye namuragurisha aho bigeze si kera twari tuzi neza ko inkwano uyabajije ikibazo none ibere ryonkeje mwebwe abakobwa twebwe siryo ryatwonkeje none nimba mwebwe mwarize mu mashure twebwe ntitwatondayo kubera iki bidahindukire ngo twebwe twe tuza gutanga inkwano ico nico kibazo rero ahantu kiri kandi icyo gutangaza rero ikibazo ahantu kiri abana bandi bashobora kuba birefera ko cyane cyane bahagarara nuko kuntu habaye n'ibiciro nk'uwo wo kubaza ati wewe nk'ubu ninaja kugukunda gukanga wose uvuga ngaho bon jewe nimba ndagukunda bivanye n'uburyo mbona ufise naho wombwira ati jewe nzana kugira babone kajya gaseke kaba kari muri irya shugwe byonyene fente abakobwa urumva mugendana bavuga ati jewe ntako miliyoni zine sinzova muhira abo barahari ariko nta rukundo baba bafise ngaho umukobwa kugwa miliyoni zine amenye ko kugwa miliyoni zine iyo varera bayikuye kugira kugira umenye bazabwira mwe muravuga kugira umukobwa avuge miliyoni 5 miliyoni mutamusura neza no kubaza ikibazo varera bafise iyo nka ko bavuga inkiravyibushe akanavuga ko itongo riri ngaha imbeto ryo muri miriwari tongo riri mu irohero niri hariya ruguru umva ravuga ati riraha aho nyene banavuga miliyoni zine ati nakazi usanga wifite kandi agukunda umuntu ukunda bamushira ko amananiza munani umviriza ico kintu cavuye c'imiliyoni zine zitanu kigihe turiga tukicara muhira sivyo mu misi yahera canke mu myaka iheze wariga ukaronka akazi ugasanga amahera yakobwa umukobwa yize amashuri bakwa seno n'amashuri ofisi mbega ubu naho kora majorite bize none ko twese ko benshi usanga twarize turi muhira abize n'abatize tumenze ko ikibanza nanje ngira ni kimwe cy'kintu kuba uko bazitaza kuvuga none ko umuhungu yize amashuri ngaha menshi mu Burundi kandi muzi ko atakaze turonka ari wacadadikirwa cyane kumenga ko menshi kubera ko yize twe tuzira amashuri namwe mukagoma menshi kubera ko mwize umva umukobwa ni yakwanka ngo kubera utatanze inkwani kwiye uzo muhebe uzorengane ntazo bagukunda sivyo tufise n'ikimwe sivyo twifuza kumenya waravuze ngo amafaranga ngo inkwano ikwiye twifuza kumenya inkwano ikwiye ku mukobwa ni nangahe kugira ngo nimba umuntu yiruka avuga ati jana ndere 300 niyo nkwano iri fixe mu Burundi navyo kumvanga imiliyoni zingahe izi umva niyo mpamvu ubu urabona n'abasore benshi bigira uko karana bati kuva mpeje kwishura mfise miliyoni 5 ninazikwamwo imiliyoni 3 ekipema nzopanga hehe nzoba hehe n'ubuzima acabona kumenga ni fu acabona kumenga nta yaraje acabona kumenga barabihagaritse gato urezire ngo aho nyene ndakubwire ibintu by'inkwano na urumva ko mutwiba urabona ko bitweze ntitubiba urumva navuze yangorane ihari n'ubunguma ngaruka ku bavyeyi b'abakobwa niyo yangorane hari uragenda gupresenta umuhungu ukaba presenta urumva dufise projet nuko baca batangura kukubaza bya bibazo akora iki afise amashuri angahe ava mu bwoko nyabaki ava mu muryango nyabaki ari afise iki muri iki gihe afise amahera ngahe niyo ngorane ihari nayo ubundi umukobwa nakubwiye umukobwa azokwanka kubera inkwano uwo ntazuba gukunda ubundi bw'umukobwa gukunda cyangwa umuhungu agukunda nta kintu c'amahera yo guhora je nyuma ndagukunda wa Judas ukaza kumpropose mariage twebwe nitwe tubanza kubivuga anatandake tubijana ku bavyeyi rero baryo bavyeyi niyo uza wumva ngo wewe ngo ntukwiranye ngo nujya muhungu ngo urumva ngo amashure wize iki niko urumva naho nyene mwe mumaze kumva yuko abavyeyi bivanga gushika bavuga yuko ibyava mu bwoko amashuri ya afsamera yaye mbe mwamaze kumva iki inkwano kicamaze kuza kuvuga abavyeyi acaronka agisaba injirako kugira ngo baze gusambura kwa rukundo rw'umuhungu n'umukobwa ukurumva umuhungu n'umukobwa bakorera bakavugana bakakumva bafite umuntu afite cyo yashimye cyo bukaka mushinga naho gashe umuhungu umva abantu babiri mu yashimye wundi baragendana banyu urumva ni tego biravuga yuko abantu babiri bashika imyaka bishingira urwabo harizo kwashinga urwo rwabo hacazama uwundi mugwi
umugore utazi niyo bayagiye naho bahuriye abavyeyi barakwiye gusa kuja inyuma kwa sister bagatanga umuhezagiro kuvuga ngo bagatanga umuhezagiro gusa abana bagashimba bakaguma hama abavyeyi mwe wese avye umuhungu n'umukobwa bakaronda yimbara uduharagi yimbara utuharagi umuhungu yimbara ibihumbi ijana botace ibihumbi ijana bakabashira hamwe bagatanga urugo akarorero tivuga ko kera ngo mugukwa ndakubwiye agiye muze murahindura imico kera misanzwe umukobwa ko umunga ko akowe bacamu isuka yirigwa ari mugabo yaro kunywa inzoga gusa yego umukobwa cyaguma ari mu mugora kiba kurima yiremeye kimwe mu mugongo abana mu mugongo imvura impene yigwa ararima yumva yaraba umusaza umugore yacari kintu ni kintu kiguzi baguze umugabo avuga ati ndaheje kwicungura yoshika ndya mugono munsi umugabo agabo beshi baraciye abari beshi baci ubwenge ari umugabo n'umugore bakora gusa umugabo ntako yicara umugore agore wenyine reka rero tukumize ubwomwe tukumize ingo kuko nakare kera amategeko y'umukobwa ko ageze ko abavyeyi baturanya abana bavyafunga ibigiseke umukobwa yarakiwe mu gutako icwaro urumva mandi majambo shase kuvuga ko ijya nkwano batanga umuhungu yabaguze ijya nkwano wazotorane wabo umukobwa azotorane wabo nese sura bwe karubuja umva deja umva umukobwa amaze kudakobwa yabatakaje agateka n'uburenganzira mu byo kwase na nyina naso kurengana umva yabataje kwakubasha nukuvuga ni kintu giza kwakubasha umwana w'umukobwa n'abango ni byiza kumukobwa no je umuntu aragataka mu ndaga amatege nukuri inkwano zo ngateka kazira mu kuti zanyangwa agateka umukobwa ariko nyene bisigura ko abakobwa bawe zo batanga kuri free jewe abana bumvikanye ko je ndabizi nanje je nka je sirofata umwana wanje mvuga ati kutakowe ngo ntuzontora nako jewe umwana wanje bakundanye ico jewe nzoza mu rubanza barashima ndabashigikire hama ndabumuheza kiyo wawe nyigeze utanga inkwano oya umviriza hari mico tuba kurengana nabwiye ikintu baca mwangira abari mu wakowe yicambeza kamubanza atora mu utakowe nawe agaca ashigwa inyuma ntatora nibwo yagoze utarose umugabo nawe baca bamushira hana zo gupfira kari bari ko umvindi genzi mibi bandi batamuze mu gisima nyenzi ati gute tufana ko nayi zage byahinduka none ukera umugore bamukoye akaja mu rugo barakuya ko ico bisunga no nigihe bishobora n'umugabo ubwo umusafise bisunga uno musi bisunga kubanditswe bikomeye bagacara uko bacawusiga base narisu nta kera mu gucimanza bashingane bakera barisunga ati mbe yarakoye cyaje kumenye nico cyayikimeze utwandika uno musi yarakonga barohetse mugoro musi babaza ati mwaranditswe baca baraba muga mwaranditswe no nyende baca baraba barabisunga icaso gupfa bisunga ikikoso umuntu yakoze mu bubakanye sivyo kandi mu mazi kwa hera umukobwa ko umugore naho umugabo yapfa ntirukanwa yaguma mu gukwe kwami mbere wanashima ashatse kugenda ujya mu jyaho n'uwaco umukosha mugo no munsi nawe no munsi barako wanditswe kandi nta wanditse yuko naho bagukoye nta name ubigishoboka ati ayo umugabo ko warakoye bacha ukosha uwo yavyaravuye mfatiye ku gucora bavuze kati mungu umukobwa barangana umva tuvuge tuko mwanse inkwano mugenzo gutanga ariko naho mwari mpejeje kuvuga ati umukobwa yatakowe hageze gutorana igiseke kera hageze gutorana igiseke ntiyaronka kera kuko ntabwo arashobora bisunga amate umuvukana cyo yakime kandi no kwicara ntibicara hamwe mbega ko ibyo muvuga ngo byari bya kera ubuho hageze gutorana umukobwa bana mbe ntiwumva ko ya nkwano icigaruka ku mukobwa nubwo tuko turashika kuvuga ko inkwano idakenewe uravye uvyara ikibazo hano kiri sahane sinawe niko batahuriye inkwano nta muntu avuze ko yumva aho kategorike sivyo mugabo ikibazo ahantu kiri uwo yabivuga afate ku mategeko aravye ku mategeko y'ibyo arahonyanga sivyo mugabo ikintu ciswe kimaze kwitwa agashima sivyo agashima nta gukiranira bibaho muri mama bihinduye igiciro kuko muravuga ati atari kuri iki giciro ibikunda atari kuri ibi ntibikunda mugabo iyo byo kuba ati umuntu agomba ugombye kunshimira no kugira ngo zo ntakora uvuze nka gatora ndabushakira kama kintu cyo ninjya kukicisha gutora kwa
maze gukurikira maze kubwashije y'uburirwa yuko na kabiri yuko umuhungu n'umukobwa kugira ngo bamaze kwishimana bonyene bishimanira abantu babiri bonyene ntawe waje hagati w'ugwabo mwana hari samahera cyangwa inkwano tashe mugacha hazana abantu babiri cyabo ntambamye abantu bitambika imbere bakaza kure gusama igici bakajya bagura impene bari impene atutari miliyoni zitanga mukora nta Ijo umukobwa here kuja kumugabo n'umugabo barikundani nakivuze reka niwe tuvugana ku itariki baramaze kuyivuga ukashaba bavya hano n'abavya nta twavuze n'ubwo ko cyabishiramo bavyasije inda rero baho kugira tubane tembere mu Burundi ateka zina mu kubayitsa n'amategeko reka tuza amategeko abo bantu babikundani bivuga ni abavyeyi bo rero tumaze gukora cyo tubizi abavyeyi baheze umunsi nyene bakurahi hamagaro ukiraho nyene hariho ukuntu usanga abavyeyi baguhindira ku muntu utakunda sivyo mukagenda kubakana kubera ya noti yatanze bo biri inoti yikora biriri inoti bakuje ukunda wowe wigiriye kudakunda kora bo batoye inoti ugiye kubana n'umuntu utiyumva mbega uwo muntu muzobana gute ni hahandi usanga wowe bitore inoti umwana bamurosha bakunda yamuhebye ni hahandi wewe ugiye kwironderera babandi wa wundi mwikundanye mwamara gufatana umugabo arashavuye aragize iki aho nyene haca hangana iki divorce aho nyene oya aho nyene ndavuze ndagifatireko wewe umuntu nica kiri kumvuga inkwano tugomba kuvuga kuko ni discrimination ikintu gihonyanga uburenganzira abantu babiri kumukobwa n'umuhungu ati gute umukobwa vraiment umukobwa kumunga kubura Kenya yikundiye umuntu kandi gutunga mu bana mu rugo muratunga bose bahera hasi umuvyeyi barakubuje ko mikundana abantu babiri umuhungu aho wumva akunda umukobwa naho wumva akunda umukobwa musunikiye kuroda kunda kubera afite inoti umukobwa arofana igikomere nyamusanga kujavuza gasubira kwa onda kunda buryo babanye abavyeyi bumva baradandaza bumva baritoreye inka ikiguzi c'inka umiliyoni 5 kibazo yanka nayigiye kugogo nkuko haruka kibazo kimwe bafate ukuntu abavyeyi usanga batitayeho twebwe urukundo twakunda nabo bakobwa twadukunda je ikiganiro ngiranye n'umukobwa tukadukunda papa nabaye aravyumva canke mama nabaye aravyumva ndetse n'abavyeyi bose baba bariko baravyumva rero jewe amikoro mba mfise uyu mukobwa ni wabayazi rero bo bahageze igihe bumva ijambo ryuko bagomba bakwerege canke bagomba haba ubukwe bo bumva kumenga hari ibikorwa bakwifuza kurangura ica biranguka nyuma yo kugirana yo gukwerega ariko cari gikenewe umuntu arondera uburyo kugira ngo yiyungunga je mwana biravuga kupaka baba badushigikira bakadufata mu mugongo mbe bavuze gusohora umuntu amusohora gute usohoye umuntu hari ikintu muha kugira ngo ave mu rugo warusa yarasanzwe arimo kugira ngo umushize ku ruhande umufashe oya ariko nubundi rero je ngaha ari akantu gatoya jewe nubundi ntayiko ndemera mwebwe mwavuze ati reka nanje birankora ko ndumukobwa mwebwe mwavuze ati inkwano mwavuze ko inkwano atari nimbi yego ni gikoroni kije no koroni colonization ni gikoroni ariko inkwano inkwano iza kuba mbi mu gihe harabavyitambitse même twavyumvikaniye turi babiri ni kibi ngo dufate bira muvyo umukobwa n'umuhungu muvyumvikanye njo sari ati gute uko umugore n'umuhungu bashaka kwumvikana ati bo twege turondere kabavye tubagure tufate gushima umuntu ate nkashaka gukora ikizo umuntu nagaba ati jeje kuraba naka kuya nkora ikiza kamfasha reka ndamushire agasake ngavuga ati mbo isake nayo nakira jewe nari nkeneye wari kunzana impene none akora gashimwe canke ni kiguzi namande umva namande urumva tumvikana kora ko bakunze umukobwa wawe kugira ngo mukureho reka ndabaze mege babiri ni nk'uma macara bakobwa ni nk'uvyoshika wewe nkamere ko mukobwa bakunda wakunze uyu ntabwo agacaze uyu mu ahaza kuyu urazi murakunda mbwa ntamara afise ko muri pange ko mubana nuko murapanga ko mubana kazoza kandi murakundana agacaze uyu soga savuga no je fisa mahera cyangwa ati uteza kujya kuri afisa mahera mugakunda cyo kuryoha oya sinonubaka cyo kuryohera nawe oya awuretse rega jewe nkuba cyangwa utwara umukobwa wakunza cyangwa utwera gya fisa utafise cyo kuryoha cyane nta utokora bibiko bibaraba
urumva rero hari ibintu by'ukuri bifise impact negative mu bavuga twe dufise uburyo umuvyeyi sinogira ubugeni abavyeyi bacu baba mama babiri batambaye agategeko aho batambaye kose bako batumvikana abantu mwese muca mugenda mwese mukaja mu costume n'ibitenge bicaye birenga umwaga mugashiraho abavyeyi umukobwa navyo umuhungu bakabaha bimwe numva kare iyo niyo demokarasi kare gikoroni nk'ico ntigenewe abahabona ubu curo reka tugaruke turavye kumene inkwano asigaye uko gwiki ruhande rwa leta no ku ruhande rwa leta je cyo cyo kugwa vuga tujuru kwana gateka kazi namo ubanza kubahiriza amategeko bakareka umuntu umukobwa w'ibishwa yundi bivuga mu wicenda bakemura umwana umuhungu umukobwa kunya bakivuga ico bokora ikabico hagati leta nayo ikaraba abantu baza kubuza abantu mu bana tegura hari bakavuga ati utatanze imyoni zindi mutwara wowe yikundira cyangwa mwahoja kwana bagatangura kubahana uko muhurisha abantu tugaruke kuri Elise mbega uravye muri no misi inkwano neza n'ikiguzi uko bisanzwe mu bone no mujano cyavuzwe n'ikiguzi mbega mubona ho kubiki ku ruhande rwa leta ndetse n'abanyagihugu jewe nibaza ikintu gikenewe nkuko uyu mutama yabivuze leta irakwiye guhagararira amategeko dusanzwe dufise sivyo hamaze kuba ikintu cyo guhagararira amategeko dusanzwe dufise inkwano ikareka kuba ikintu n'igihe imiryango ihari iravugana umenga bamwe boheba ibi canke boheba biriya kubera ko uburyo butabonetse ku ruhande rucanke bo batabona kumenga umuntu agomba bakorere ntibamwishimiye cyane kuko nimwe name ndavuga kuva kare urukundo rw'abantu babiri harimo abandi bantu bari bayirigara numva ucumenga hari ibindi bintu agomba babironderemwo nyungu bagomba barondere mu rukundo kandi mu rukundo abantu bakunda bari bafite ihangiro kana kabifunga gushikako abo bandi bantu batazi kugira ngo leta kugira ngo mu koko tubajyanye n'abandi cyane kubijyanye n'impano zigera bon ikintu ca mbere nosaba cane hanini si leta ahubwo hanini n'abavyeyi babereye intambara abakundana kubera iyo agashimwe kaba yagashimwe ikaza gahindukira nta negociation kuko jewe nje kukubwira ati ndakuzaniye nzaho nigose wakira komine ndakuha ariko abari keza arakamuga arakantu gakwiye kakirukanye rero ico nosaba ca mbere n'abavyeyi binjirira mu nkungu z'abandi burya muhungu ni muberanye ajya amahera yatanze siyo ntakwiye narakwigishije naragize iki eske mungu we ntiyizi ikindi naco nosaba leta nuko nta bintu byahataye kuko babivuze ati amategeko ahari nayo aho kugira ngo natwe tworohereze hagati yacu turaraba ati eske ibi bintu ndashaka kumworohereza cyangwa ndamworohereza kuko ibintu byose biva hagati y'abakundana nibo baje mu gace ibyo bayanze hagati yabo co nosaba rero inkwano ibinkwano ikiguzi naco agikure abo nabo baze bazana iby'ikiguzi bavuga ngo umwana ngo n'uw'igihugu umwana w'igihugu si umukobwa gusa nuko kadushimire mwebwe mwese ukurikiranye kuri Kiyago ca Boss TV tubibutsa gushaka ko like sabone partage kana ngenda bibutse twari kumwe na Vianney Ndayisaba asanzwe n'umushira hamwe ariko natosha amashoto twari kumwe na Cicina ndetse na Elise reka dushimire mwebwe mwese rero mwadukurikiranye namwe biganiro bikurikira mwari kumwe na Jera Kosi Judas cyane